ntabwo ndavyara bivanye nuko nikingira cyane so igihe azovuka muzobimenya noneho oya si vuba parce que sindatera inda mugabo ndacambara agafuko cyane. Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishashe muvuga muri industry Buja Flavor, the number one channel of this industry Buja Flavor. Nangura ndabakingurikira mwebwe abakunzi ba Bujahit TV mudasiba kudukurikirana misi yose igihe cyose na hose ko tugize kwiganira mukaba the first mukukiraba hama dukingurikira kandi n'Imana yo yamiri kumwe natwe bivyo. Uno munsi rero nko mutubona turi mu kibanza mutamenyereye aha anye turi muri gym twaje kuraba Emery murazi indirimbo ariko gusohora kandi murazi yuko vraiment yabikoze kenshi cyane ni benshi yayikurikiranye kandi bavuze ati kabisa alifuko murondera Emery mukamubaza igituma yo barashize mu mugera nkuwo ni song novuga yuko ebana iri hit sana jamani na imba kavingali na hit mnajua na niyo mpamvu rero twaba mutubona hano twaje kumurondera kumbure twagikumurabi waho turamubura ubu mutubona hano twaje rero kuri gym aha nagirira sport amfite ivyo tumuraba guys follow me Scott nkurikira gatoya yeah guys ndabasavye mube calme ngira namubaze Emery ikuntu amfite yokora indirimbo hama ntatubwire numugera guys follow me. Sinzi ko badukubita usari abagange namahoro ni sawa twinje nana kimwe ndibaza namahoro birazane yego twinje haranye nana kimwe twabisavye nta kibazo guys ntuzi ko dukubitwa ariko tufe kwinjira ntaco please kabisa guys nkuko mubibona ni Emery muvuga yuko ari muri sport nkungaha twamuteguje ariko mbere ariko reka tumubaze kumbure ko vyokunda boss ni aje uko fresh biraza neza Amahoro turashaka murashaka kutugabanyiriza muziki gato inga yego guys jamfete nagize ubwo baba asaje yeah safi maze mwatuvamiye no muri sport kabisa none tugire gute mara ko twakorondeye muri turakubura amani mani muri sport ba kuba ku mubiri none kogota manje urabane ubwoba bro si cyane taweza uramze uko fit kabisa rero cyose gipima ibiro bingahe man bivana wowe uripimira nyene karaba ibiro bigukwiriye amwagira sport nkawe Emery ukiravye ko kibana gipima ibiro bingahe Emery ndakubita nka 60 70 gutyo guys murumva yuko n'indirimbo akora novuga yuko ziri mwibiro nibina kuterura murumva ko biri mwibiro Emery rero nasikia no mazana hama Emery nizere ko uzi n'igituma tuje kurondera oya nimumbwire habaye bro ibintu wakoze navyiziga man ya ndirimbo shasha kabisa achi abimenye ibintu yakoze Emery so fresh bro vipi lakini fresh ya poa tuzongera kizani fresh yeah hanyene nitugera kuri na hanyene TikTok yeah ni muhira no fitness yacu shaka kuba ku mubiri shaka babakoga basanga afise inda nini urazi ko je nabakunda bajya ko gafise inda sindabakunda ifoko bazanga tukuba ku mubiri hane ho muhira rero kabisa murabibona yuko Emery uvuga yuko ari handsome boy bo muri industry Buja Flavor hanyuma Emery rero shaka tuvugane rero kuvyerekeye music ariko imbere ko tangura kuvugana vyerekeye music uno munsi wagenze gute kwanza Emery yeah umunsi wagenze bien imisi yose naje muri sport muri gym iwacu urabibona ko ari bon yeah imisi yose canke nuno munsi gusa Emery tugira imisi yose dufise n'abakoca babizi sana nk'uwo mwasanze ariko aranyigisha yitwa Elize ari ubundi yari yitwa Fabrice uva kuza ugati dushaka ikiyo cyagikora yeah beza hamanizera yuko mu bantu uvuga yuko mu baririmbye muri industry Buja Flavor uri muri bamwe nuvuga yuko bakunda gym cyane sana kiaza kuba ufise uruduru umuhungu ifa kurukora kandi mu bintu muri vyerekeye music biragise bifasha muri music cyane uri kuri scene nturuhana yeah kabisa ni indirimbo riwe rero indirimbo yiwe yise ongereza kabisa ongereza twongereze itizi twongereze imisari kwa bro yeah ongereze byose ugira umubiri mwiza cyangwa twongereze vya bindi sije nega Emery oya bana vya bivya aci yavyanga Emery none vyagenze gute kugira ngo yumvire gukora ongereza ni indirimbo niyumviriye ndi muri studio ndayikora ndi muri mode y'urukundo ndayandika hama
bigenda neza nk'umugera jara abantu benshi bansabye na kurondera Emerson hajya nabona marika tirondera Emerson mubazi gituma yo barakoze virus mu bantu bafite ikatwica akatugira nabi Emerson why ulifanya hivyo bro arayezige kirekire n'abakorera imiziki so byateze ko ndabagira ikintu ciza cyane nico gituma nicaye ndakora nk'ubwo numva umenga ndiko ndaribwa no gusohora indi ndirimbo mugabo reka tubanze tubareke ijya bayihonje bayihimbe. Guys, jana vuga yuko Emerson afise vuga ule mwenendo wa zamani wa Big Fizz wako anatumika muziki baada ya miaka 5 akitoa ni virus. Emerson so fresh bro. Basi lakini hivyo vitaongeza bro. Hivi utatumika nyingine kizani? Sana. Nyingi za kutoshelezea tena na video kalikali sana. Hivi niko tayari. Beza nani hija video gutwe uje ungana gutega Emerson? Aje sukunda kuvuga ibintu by'amahera. Je mbona umenga arimo bwishime. Ariko ndashima gukora ikintu abantu bakavuga ati cyari ciza gusa. Ni industry ya Buja Flavor muibona yuko abaririmbyi bakora vyitwaramwo neza basige bakora indirimbo nziza moja kitona wengine nato umwe asohoye nundi atasora. Emerson hiyo changamoto sijuka mnaiona kama gisi mimi naiona? Ilikuwepo toka zamani ariko ubuni sana kandi ni kintu ciza gituma abantu bumva ko umuziki wabo baririmbyi bako barakora sana. So nanje uyo mugambi na ushize mu ngiro ntazosubira kunkanga ngo banteshe umwanya. Baravuga yuko abantu bo bakora karaoke barimo bamwe bakunda kunebwa bagasanga bibagiye gukora indirimbo. Emerson wo bivuga ko Emerson ugasanga musora indirimbo nk'eyi kukwezi cyangwa ku mwaka. Nuko tubeshera tu je namahanga karoro kuri Vishu bishakora indirimbo nyinshi kandi nwagira karaoke nyinshi cyane. So ni cyitwaza bako bararondera ariko ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo na gatoya. Vyerekeye audio zisigaye zikorwa Emerson bivuga ko Emery baravuga yuko audio qualité ni bien uvuga gute? Ni bien abaproducteurs bacu barateye imbere urabona ko ariko bararondera ubushakashatsi hirya no hino cyo gituma basigaye bakora ama audio meza. So ni novuga ko umuziki wacu wateye intambwe par rapport ya kera Kandi nizere ko uri muri bamwe novuga ko muri 2010-2009 wari uhari n'imiziki qualité ya kera ni ubu cyo kimwe. Oya cyo kimwe. Hariho difference nini ya cyane ku buryo no munsi umuziki no munsi umva ko ari umuziki mwiza naho wakera tutokengera parce que baratwubatse ariko uno munsi turi kuri niveau imwe nabandi bose. Bisa ku bantu rero bagifise ka kantu ko kuja gukorera audio hanze mu mahanga ubahanura iki Emerson? Je neza yuko umwe wese afise kunabona ibintu ariko abaproducteurs bacu barashoboye kandi cyane bafite ibyuma bikomeye so ashoboye kuja gukorera hanze n'ibye mugabo mugiye ashobora gukora indimbo hanze nk'izisumbori ngaha nacyo mbona bimaze ufu mubikorera ngaha ukiyumvira gukora andi masanamu ahandi mugabo byose birashoboka ngaha. Ati cyuvuze ati nacyo ufu umuntu aje kurondera location ariko umudirect akabangwa mu Burundi cyangwa umuproducteur akora audio akaronga mu Burundi. Yego kuko ifoko tubaha chance tukabona ivyo bashoboye sino ndazi ko bashoboye cyane kandi kabisa hama je sana usaba ikigongazi kwa Emerson je ndambabara kwanza novuga yuko sinamuvumbuye kumbere namutembereza ibyo naga Emerson ize si byiza man. Oya ari byiza Emerson niko ndakora afite ari abantu bakomega ati gorondera Emerson ibintu yakoze si byiza ahubwo ni utakoze byiza Emerson. Sawa murakoze ariko man iga ningo ubuzya zikatika mwene muza murama nakanya ko kukwegerega ko tapaste na kidogo sawa guys katurazi sura dukwegere guys koko tata 20 bro tia gia ongereza tia juu bo guys urayibona kabisa rero nk'uyu unye uvuga yuko ari umuririmbyi wo muri industry ya Buja Flavor kubita Emerson guys. Emerson tukenda bitu ya mangumi bana mimi nakuna mazaka kuweza bana wallahi batusemeaje Karimu urumva ko Karimu cyane ariko kabisa ama nikindi naco bavuga yuko ni sport en fait kumuririmbya bikenewe no kumukinya umupira birakenewe ko bakeneye kugira gym mission yose 18h mu gitondo. Il faut kumugira sport kugira amagara yiwe aguma ari neza sino nani kandi no kuba sexy ni byiza man nawe urazoza kuko nabona ko ngikene birakenewe sana je nakeneye kumenya ibifungurwa Emerson afungura Emerson biriya bifungurwa gufungura bivana meje sport ndafata ibyamwa ariko ibindi nafungura ibintu bisanzwe nk'abandi bose urafungura ivyamwa ni nk'ivyamwa ivyawe ukunda gufungura Emerson haje ivyamwa biri ubwoko bwinshi ugira sport nk'iyo ukeneye kurya ibintu by'amavoka imihwi kunywa amata kurya ivyema ibyo ni ibintu bidufasha cyane kugira ngo ugire ubaka umubiri gose. Murazi gituma ndayumbajije nuko naje vuba ndabitangura sije naga Emerson zonyakira naga man urabona ngaha ubona ko turi abantu benshi hari abakoca babishoboye wowe gihe uzobishaka uzoze ngaha uraye nyene bakubaka barabishoboye cyane
kabisa barabishuye kumbera jinzo shaba sexy boy handsome boy ama Emery wabimbye kuri sexy boy sivyo none hanyuma turazi ko mu industry Buja Flavor turazi ko abakobwa bakunda ba sexy boy ababoga Emery ibyo nibiragushiraga mani urazi ko nigera nshomera mu rukundo so iranshikiye ariko si bose dukunda turahitamwo tout simplement ariko ndazi ko abikunda mugabo ubu sinitaho kubiraba cyane no gukora tu ama bagukunze bakagukunda nawe ukarangera ugira umuntu umwe gusa ikabiheza ya kabisa nizere ko post nabonye kumbere nawe umukunzi wa Bujahit TV cyangwa umukunzi wa Buja Flavor wa warayibonye Emery narigize kubona post umwana umubebe kumbure ni gwawe cyangwa muri family wanyu umubebe ari namupostinze hehe gamani sati yawe avuga ati welcome in our family sinzi ko ari umukuze wawe cyangwa ko ari wewe Emery ujya n'umuntu yes ya n'umwana wo kumusista wanje yari yabarutse ya abantu benshi twaribaje ko ari Emery yaronse ikibondo ga Emery ajya twagize amadute Emery ntabwo ndavyara bivanye nuko nikingira cyane so igihe azovuka muzobimenya none ariko nizere yuko ari vuba turaronka Emery vuba turaronka ongereza wundi w'umuntu oya si vuba parce que sindatera inda mugabo ndacambara agafuko cyane so hageze nzoba namushize mu nzu nibyo nshaka ariko bizogenda bien ariko nizere ko atari imvo yo kumubura Emery ndabona tayi urayifise ubwiza urafise tala urazi kuririmba urafise amashure nici mu muryango barari guhaye Emery nizere yuko bitari muri vyonye bituma utagira umugore canke umutambaganye oya ni question yo kwipanga parce que gutera inda kuvyara hirya no hino kuri jewe sinigera mbona ko ari ubuhizi ariko ufata ko umuntu yo bigira hageze canke birinze bicamwo akaba ari umukobwa ubona ko muzobana sino ko umuvyara hirya no hino ntabwo ari byo bigize umugabo oya kabisa ntabwo bigize umugabo ariko turazi ko ari abaririmbyi muri industry Buja Flavor bafise abana ku ruhande Emery uwo bantu uri kiga Emery canke ngira urabazi imana ari bariho ariko ntabwo no bakondana kuko nabo nyine afise gituma babigize so n'ubuzima bwabo ntabwo no byinjiramwo cyane ariko umwe wese afise ukunabona ibintu kabisa muri wese afise ukunabona ibintu ariko nizere yuko kuri bibona wewe n'ivyakira nko abandi bavyakira Emery ntitujya kubyakira cyo kimwe ko nitumeze cyo kimwe ariko ntabwo nanjye nofata umuntu yabigize ngo ndamukondane parce que ni choix yiwe so nico gituma mvuga nti mwese afise ukunabona ibintu ya hari umukobwa nigeze kugirana interview kuri Bujahit TV ndamubaza ati uramuzi Emery kumbure ndamubaje kumbure ndamubaze ko uvyerekeye video ukuntu yamuhembye muri video ariko ikinyisho yambwiye ko atamuzi Emery sinzi ko interview yikurikiranye Emery sinavuga ko nayikurikiranye ariko ayo maeko narayabonye so umuntu akubwiye ko atamuzi ntabwo nawe ari umustar nta ndirimbo afise muri Buja Flavor sinzi ko uyo muntu ariko iyo yarakoze cyata ari kugira ngo bamumenye so kenshi rero nsaba ko iyo umuntu avuze ko atakuzi manda sifata kwanza ko atari kiki kugira ngo aronke inzira yo kuvuga ngo abiciye kuri jewe hama neza ko je mbonana n'abantu benshi batandukanye so umuntu atavuze ko atakuzi nanjye no mumenya ko atanze birumvikana so ntabwo nabishyize ko n'umutima muremure parce que umuntu yari kusanga yikarondera kiki kugira ngo avuga ngo yarakarondera kiki ariko ari makuru batubwira yuko ko muba mwarigeze kuja mu bintu vy'imigenderanire vya cyane bitari byo hafi gusa Emery naco wowe bibizi ko Emery wapi vraiment iyo migenderanire nayo nibuka uko nkikimugirisha interview ari ameje kuvuga narabonye du video abantu bagenda bakatagura bayikana amafoto yanyu ya kera muri ma concert Emery tubwize ukuri tubere umuco Emery nega man uzi ko ndumustar sasa abakobwa nk'abajya usanga duhurira mu bintu byinshi mu evenement menshi so nk'abafana banje arigiye basaka twifotoza cyangwa tukicara avuga ngo turagukunda turakwemera akagusaba ko mwicara kugira ngo musangire so wowe nk'umustar muragusabye ifoto n'uwo yimwima nanjye narabaha amafoto so mushimuna amafoto ya publier nibisigura ko twari mu bintu bajya n'abafana twishanye kugira ngo dusangire hama bakifotoza na jewe nk'umustar basi bikabandanya ya novuga ko umukobwa yaritwa Mina kumbura abantu baba bavuga yuko basohokana Emery sivyo twavuga yuko yari umufan wa Emery sivyo none Gabros kutubwiye none bajya n'abafana man n'abafana bajya n'abafana sana nizere ko umuziki wa ufana gose ni indirimbo iherukanira yishize kuri Sati Kavume abafana ni hatari man bazodukwegera leo bazana ama Emery nizere yuko ubugeni ari hafi rero hafi tubwize ukuri Emery je shaka kumenya ivyerekeye ubugeni kuko narakurikiranye n'urubanza go muri wabo abaheje kubura se wiwe ko baraganduka baraguhereje icumu Emery ndagukeza kwanza
murakoze. Nizere yuko mama rero yasigaje rero ko umuha nizere novuga ni nkiteka Emery niyo bateye umuryango wiwe agize ubugeni. Wae man mama aragwe ko umwuzukuru sana namubwiye ati rindira abademu bubu nawo bashobora kugira ngo ntibankoze ikosa. Ariko mama arabigwaye sana kandi birumvikana umwana mukuru atarabona umwuzukuru naza ko ari ikintu cyo kwiga. Urashobora kurongora amani ukabona ayo imbwa yaboneye kumugeza ari mu rugo so bisa ko witonda ntugira ntunzi urugwemo.